Kwa ndani amafaranga kule. One chini mwanamke huyu inaonekana kama hataki kwa maneno mengi. Anafika mpaka kutuliza na franga tunatumikiaga. Unatuliza kama nani franga tunatumikiaga. Ndene ko tumega nta gihinduka na kimwe ko tuba tuze abasirayi queen ngene baba bameze. Yani nikipata franga ni franga zangu. Kama ndazikunywa pombe, kama ndauza kiato, kama ndauza mafuta, kama ndauza nini wewe hayakuangalii. Hayakuhusu. No, ni kubera iki mama na mumeze gucyo muba mufise umujinya kila mwanya wose muba mushavuye ninde muba mukomeza. Dada asira tuko nayo. Ukitaka kutupandisha asira na wewe. Utabiona ukitaka kutupandisha asira. None iyo je shavu ni giki no. Kubera uratubaza uburofaro. Tubaza uburofaro fa mu mutwe. Utubaza ibiki ngaho. Ibyo mara iwacu birakuraba. Ndafranga sisi binakuangalia. Inakuhusu. Na wewe kwa utumike uyo franga utakuwa hivi. Ona, wende urete nguo fupi. Uvare Kimaraya. Tukufundisha utumike. Hello bakuzi banyishu media nasuye kugaruka mugisha Arlette nyuma ya kamera ni Benny. Hawa uramuzi uko bisana ko ndatembera mu gace kamwe ko mu ahantu nyene haba rero ntago no havuga izina kuko mutazohajayo na hantu hamwe na hasanze abakobwa benshi bafise bari busy nagace kabantu bari busy bafise ubukobwa bariko barakora bameze neza muye n'abastomi babyutse ubu nyene bakibyuka ubu turi saa 5 niho bakibyuka bro bitesheri sawa umeze neza meze bon mabuja mambo ukobye nje ndababonye ngaha muri busy muriko murakora ntibaza bambwira ngo nabantu ngo tire ngo mugurisha imibiri wabenye gute ko tukoresha imibiri ne batubwiye ko mugurisha imibiri twebwe haha yakubesha na mabusha abakwambia kama unahuzisha mnani bwana cheka sana ni vya vile hapana mimi sizishi mwili kwanza kwa kama nani kwanza wangia kutuuliza wewe nini hapa sinauliza tu kama gisi nakutaniwa hapa wananiambia ngo niulize wewe urinde kwanza uza utubiaze ngo mukoresha mebehe sasa ona ni maisha ni ibintu bisanzwe ariko batubwira ko ari bwo buzi bwanyu ngo hageze mu ijoro mama hagaze hajya vya vile ni none birakuraba oya ntago bindaba ariko niko ndabibaza gusa utubaza nkande ntumenyesha amakuru ndafise umurenganzira uburenganzira bufitiye nga kuri yonze benda kubaze ko waje gukora muri aka kazi uri umwana muto vyagenze gute ubuzima nibwo gatumye gukora ngo yego mabuja wowe ko waje kubikoramwo vyagenze gute ubuzima nyene iruki ni bugute none wigo fe wanje irakuraba wewe irakuraba aho igende iri kuraja mva no mu maso umviriza none kushaka kunshira kwishavu cyane je ndagushira gushavu nyene kubera kuranzana mu bintu byinshi umbaza nkande ubuzima bwo ngakuri yonze burakuraba wewe ariko baratubwira ko ari ko kazi kiwanyu ngo kandi nakubonye ukuranya n'itabi itabi ndarinywa kandi ko kazi kiwanje umugabo amaye amahera turavanako umugabo ugira nk'abagabo bangaye ku munsi nabo bacumi n'ibikiraba Javre wowe ugira abagabo bangaye none birakuraba ya ndakubaza tu wonyishura ati dinoba mfise nk'abagabo nk'aba canke nibikuraba mu masaka mfise na 200 canke na 30 we nibikuraba none ko bavuga ko muri abakobwa b'indaya Javre muri indaya canke barababeshera urumva sister no kumutamagara twego turi indaya kandi uruko urumva tuva imbere abakungene gasaho nyene ko gahimbiri bakuzi bayi menshi ngande wewe tubaza amajambo menshi ngande wewe bakuzi bayi wewe uriko tubaza amajambo menshi oya je ndumunyesha amakuru urumva kandi baratubwira ko ariko kazi mukora bya ahubwo nuvuge nawe nyene nejo canke higa yaje nitukubone ngaha kandi umunsi tukubonye ngaho dodoma yara y'imbuga ni 10 ni wana burofu Javre nyene ngaha yego udodwa amahera y'imbuga ahagerero bamahera y'imbuga nyene 10 ari ivyo ko mwamwita tubaza nkande kwanza utubaza ngande je nimenyesha amakuru wao zikutuliza kitu unatuliza kama nani unatuliza kama nani kwanza nani mwari kuleta hapo ahubwo tuva imbere none Javre ariko byo bari je ivyo mbona wosha ariko wewe biraboneka ko kwazi cyane kupara wewe wenda kubaze uza kubaza indaya nkande ngaha oya none ariko mwakuraba guke wewe uri ndaya uri ndaya mwakuraba guke wewe kumwe numeze uri ndaya ariko je sindi ndaya uri ndaya nyene uri ndaya none ko biboneka kujya akazi cyane para pro biwe canke ntabwo bamurisha
Utubaza kwanza nkande. Kwanza nawe ngaho aje gukora iki uri ndani? Oya ninaje kubaza amakuru ko ndumva ko ariyo makuru. Urabona umunsi uzosubira ngaha. Akademu n'akarofa nani? N'akarofa ko kumenga nige. Oya none banza gagahimbiri nani? Ubirizi ubaza nkande kwanza. Wenyene usa n'indaya kwanya canke geje tukubonye ngaha. Tukurusha imbuga. Kandi tuzagusanga. Muratagisha n'imbuga. None kushaka kudukanga none uza kutubaza ngande. Oya ibi bintu birarihwa kenshi muri ndaya. Genza n'abakurire hiyo uza kuriyo ngaha mu ndaya. Oya nuze akakazi mukora leta ni atangura kubasaba imisoro muzoyiri. Akazi nkora nabo noba nkoropa mu nzo nibikuraba. Ariko urakazi. Ndakaze nyene kuba ndikondane nyene. Uzwa kondane nga. None kumbura kazi. Kondane nje gituma nakubwiye naho umunsi ndakubonye uzoma mahera y'imbuga na imbuga. Amahera y'imbuga tuva imbere. Tuva imbere. Ziki tuva imbere. Kandi kubera wowe uguba uza kudusambisha. Kama nani wewe kuuliza? Kama gusaba 10 uzotanga 30,000. Muzotangisha 30. Sasa unaje kutuliza maneno mengi ya nini wewe? Sawa reka tu. Angalia. Ona gisikako. Ona bumacho. Aga tuva imbere. Tutokata mbele yetu. Sasa mimi naona nataka kupigwa. Anatapigwa huyu. Ndio anataka. Unatapigwa wewe. Nivyo mbona? Unataka umie. Itatoje. Sema acha kunishika hata kunigusa. Okay, itatoje none waishiria kitu. We ibi haitatoje binakuangalia. Binakuangalia. Binakuangalia tatuaje nibikuraba. Sheri wangu nikategura na mama yangu. Yanakuangalia. Una sheri wewe? Niko na sheri. Kandi wavuze ko unataka kumunibebe. Ndio maana nikwambia kama gari kama raya. Tutakapiga. Akari kama raya aka. Kama mtu kaumize saa hii. Okay, basi sawa ntakibazo. Naye je ariko miko murampora ubusa. Je musa ndumesha makuru. Niko ndababaza. Namuna ariko araguha urubusa kubaje kubaza amajoro menshi mu by'indaya. Wewe mu by'indaya birakuraba. Birakuraba. Kuangalia ite bamaraya we. Ni ndaya. One kaangalia gisika kuangalia. One kaone. Oya ntacho reka tubireke basi. Turashaka kubaza sister ahantu wabaye iki? Kama umia. Kama umia moto wari bikuraba. Nishapomea. Sasa ko ivuga nko tumenga umuntu yagukubitiye ku mugabo wiwe. Jewe uyu nawe nkubitira ku mugabo wiwe. Naho n'umugabo wawe nawe yoza turamutwara utugira iki? Umugabo wanje wamutwara. None ayazanye turayakira na burofa. Bavuze ngo witwa ndewe. Jewe nitwa Happy. Ariko kare wambwiye ngo witwa Konda. Nitwa Kondane mugaye izina gikuru nitwa Happy. Kondane gisigura? Kondane gisigura umuntu yamaze kumenyera ikimara ya nyene kandi ubu ndabikwemerera ndindaya nibikuraba wowe mva imbere ahubwo. Javre nyene nawe urabyemera kuri ndaya. Ndindaya nyene we nibikuraba umbaza kwanza nkande. Ahubwo akajya nikatuva imbere kwa bagatubaza amajambo menshi. Tukata mbere yetu. Umvereza genda vayo nakibaza ariko murashaka kumbwira ndashaka kumenya ukuri kw'ibyo bintu murimwo ukwa. Ukuri kwiki? Bitakuraba. Utakubaza amajambo menshi yiki ukuri kwiki? Ushaka iki? None byagenze gute kugira mu byo mwakuriyemo n'ibyo mwavukiyemo? N'ubuzima. Ubuzima nibwo bwacu. None sasa n'ubuzima nawe birakuraba kutubaza cyane. None uko akazi cyane kuruta nko wowe ukazi. Jewe sanga n'abagabo bamutinyuye agasiba. Sasa bagitake baniogope anakusu. Bagitake sikubona ko atakuyaga akikwambia kama niogopa na utafura sema. Mapema. Traki kuya muombe Mungu. Yo utaramba roro tokata mbere. Biravuga ko amafaranga mukorera n'amafaranga mukorera mu yashira ariko mbona atagihinduka na kimwe atane muduga muravuga. Nawe birakuraba ushaka tuyakuzanire wewe. Kondana amafaranga ukoresha. One chini huyu mwanamke huyu inaonekana kama hataki kwa maneno mengi. Anafika mpaka kutuliza na franga tunatumikiaga. Unatuliza kama nani franga tunatumikiaga. Ndene ko tumega nta gihinduka na kimwe kuko tuba tuze abasirayi queen ngene baba bameze. Yani nikipata franga ni franga zangu. Kama ndazikunywa pombe, kama ndauza kiato, kama ndauza mafuta, kama ndauza nini wewe hayakuangalia. Hayakuhusu. No, ni kubera iki mama mumeze gucyo muba mufise umujinya kila mwanya wose muba mushavuye ninde muba mukomera. Dada asira tuko nayo. Ukitaka kutupandisha asira na wewe. Utabiona kitaka kutupandisha asira. None iyo je shavuni igiki. Kubera uratubaza uburofaro. Tubaza uburofaro fa mu mutwe. Utubaza ibiki ngaho. Ibyo mara iwacu birakuraba. Ndafranga sisi binakuangalia. Inakuhusu. Na wewe utumike uyo kama utakuwa hivi. Ona wende urete nguo fupi uvare kimaraya tukufundisha utumike ndoto kuna yafranga kutokuna zitia mapema ukiva nguo fupi ndio penye unafanya kufundisha sasa dada kama uvari nguo fupi tatumikaje kama wanaona mbona mwamvaye hivi ni mchana usiku ndio siku wa maneno mimi nakuwa sangapi saa 1 kufika mpaka asubuhi. Mbona ni vikali kweli? Ni vikali. Unaviona kama ni vikali.
Unaviona kama ni vikari na utaviona kama ni vikari, ukiendelea kuwatuliza maneno mengi utaviona kama ni vikari. Sema nyinyi tutampiga. Hata na huyu mwanamke anataria huyu. Lakini mbona watu wengi wanawatukana na hamjapata shida za bibi abagore b'abantu baza kubarondera ngango mabatwa. Atubaza nkando. Huyo bibi wa mtu mwatakuya, anakuya kutuuliza. Sema na yake ngara mbatu tunatobora richo. Ndio ulize mwanake. Ndio ulize mwanake. Nani mwanake anakuya kufanya nini huko? Umugabo nashaka kugenda akagenda kacahura namwege nta miti muhora mukoresha. Nikuulize hapo kwenye wewe huko. Ngwari mukoresha. Ngoma nikuulize wewe hapo kwenye wewe huko. Sheria wako na yako nafanya nini kwenye hiko? Hapo kuna uliza maneno mengi ngo bibi wa mtu ngo atakia ngo anakia kutusadia ngo je bwanake kama nani? Anakuwa na yako kwenye bwanake hiko. None ndakubaze nta miti iko nta duti uhora ukoresha duke. Dawa za nini bahati yenyewe nilizaliwa nayo? Abimusu atokitumikisha Davi na musu yeye. Jiwazi. Sema ngekuonesha tako kwenye sherehe wake anaishi. Unapamubeba. Sema utaria. Basi na naye. Hauna naye. Hauna jua nini? Ulizaliwa na mkoshi ndio maana. Azagi. Aya kama ana sheri. Utakutana Kitu kuna basita huko na wangapi? Dada upo. Ulizaliwa na mkoshi ndio maana yapata tawa yambo. Upo. Bakunzi banyishumeje urumva ko ibintu bikomeye cyane ga baragize. Birakomeye nyene. Usifuatilie. Kama ulikosa mtu wa yambo ulizaliwa na mkoshi. Kama kwanza kisika kuangalia. Kama kana mtu atakapenda. Hakuna. La. Bakunzi banyishumeje n'ubu ibintu birakaza cyane abakobwa barasaranye ga barahumye cyane. Ya nibara kumutemera turi kuba cyane kurikirana ranje tubare kose ni Nyishu Media ndakwibutsa ko kuba wari ubwa mbere mbonye fye nda subscribe